itanu gusa dukeneye. Uwa mbere mu ntara tuzomuha miliyoni 3, uwa kabiri aronke 2, hanyuma uwa gatatu aronke umiliyoni 1. Uwa mbere mu ntara buri gisata ni wazoza ku rwego rw'igihugu. Abo bazoca baza rero ku izina ry'intara baze guhiganwa barabe ku iyo ntara yabo yo ya mbere muri ino higanwa ry'inkingi z'Imbonakazoza. Uwa mbere ku rwego rw'igihugu urumva yuko azoba afise agashimwe keza cyane. Televiziyo Tanganyika. Twazanye iryo higanwa twise inkingi Imbonakazoza kugira tutangure kurondera inkingi abantu bumva ko ujya mugamba ari mwiza, ariko kandi tutagize uruhara kugira ngo duhaguruke dushigikire ujya mugambi ntiwoshoboka. Ibihugu tubamwe aho hanze turabona ingene vyateye imbere cyane, naho rero tuvuga tuti 2040 tuhashitse tukahashika kujya tuhavuga igihugu cifashe, byo bari ibintu byiza gose. Kandi tugize uruhara twese nta myaka myinshi yohera 2040 ntihorinda gushika tutarashika hajya hano. Twifuza rero ko abarundi bose baba inkingi z'Imbonakazoza kugira ngo uburundi bw'ejo dushaka duheze tubushike ko vuba bwangu. Aha rero nuwo muganda diaspora tuzanye kugira ngo tubabwire ko ku ncuro ya mbere rero twatunganije iryo higanwa rizoba rifise icivugo kivuga kiti twubake uburundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato twishimikije ubumwe, ubumenyi n'impano. No kuvuga tugomba yuko ubwo burundi bw'ejo tubwubaka ari uko dutahuye neza ntibushobora kubakwa tutarahindura ingendo. Iri higanwa rizoba mu ntara zose, hanyuma bagahiganwa kuva ku rwego rw'intara hama hakaba na competition ku rwego rw'igihugu. Twashimye ko tugira icivugo kigana mu guhindura ingendo n'inyifato. Aha rero ntitubwira abarundi gusa, tubwira leta ati aba muri leta hindura ingendo, abarundi hindura ingendo, aba diaspora hindura ingendo. Abazokwitabara ino higanwa rero twarabasabye ko biyandikisha. Ikiringo twatanze cyaheze ku wa 5, ariko twarongereje ikiringo. Ubu kwiyandikwa rikazohera ku itarike 27 ku bagomba kwitabira rino higanwa, kuvuga ku munsi wa 5 tuzoba twugaye kwakira abagomba kwitabira higanwa. Ubu bitigi dufise birashimishije byamaze kwiyandikisha, ariko tugomba ko baguma biyandikisha ari benshi. Inimero biyandikisha ko ni 77 11 51 15. Niyo nimero umuntu ka message gusa, je nitwa naka mbangaha ngomba kwitabira iryo higanwa inkingi z'Imbonakazoza. Hanyuma rero abiyandikisha ni mici 5 gusa dukeneye bwa mbere abacapa. Iyo Imbonakazoza mwe muzi gucapa yicape, ducape iyo Imbonakazoza hanyuma tuyimanike hose mu gihugu, n'ubuvyutse atsitare ku Imbonakazoza. Abahinga rero mu byo gucapa bacape iyo Imbonakazoza, baducapire ingene twohindura ingendo n'inyifato, baducapire ingene twogira ubumwe, baducapire ingene twoteza imbere ubumenyi n'impano byacu. Abandi bantu dukeneye n'abaririmbyi. Abaririmbyi ni bakora indirimbo zijanye n'Imbonakazoza. Hanyuma rero baduhanure rero ingene twohindura ingendo n'inyifato, ingene twoba bashasha, ingene twokomeza ubwo bumwe, ingene twoteza imbere impano, ingene twoshigikirana kugira ngo dushike kuri ya Imbonakazoza. Ingene umurundi wese ugira uruhara mu kubaka buno Burundi. Babwire leta ati mukozi wa leta tumusaba kino kintu, uwikorera utwiwe tumusaba iki. Umwe wese mu migwi yose bagira ico bamuvuze ko mu kuririmba. Abandi dukeneye nabagira ivyesi canke amapoeme bivuga amazina, mwerekane neza ingene umurundi wese yogira uruhara kugira ngo dushobore gushika aho twifuza. No kuvuga abo bantu badukebure biciye muri kwa kwivuga amazina vya vyese, n'ingene bovuga ingene Burundi bwo babwifashe, n'ingene bwo babumeze muri kazoza. Uwo n'uwundi mugwi w'abantu bahiganwa. Hanyuma rero
babandi batwenza nabo badutwenze. Murazi ko tutoshika mu 2040 tudatwenga. Abatwenza ni badutwenze, mugabo badutwenze batubwira bati twari tumaze igihe twiziziwe n'iki kintu kibi, ubu turabohotse, tugiye kuba abantu bajana n'isi, bagomba kumera nk'ibindi bihugu aho bigeze mu iterambere. Mission na message tubashaka ni gute izo komedi zabo zoca mu binyamakuru vyose, zoca ku ma social media hose, kubera ko zirimo impanuro zigisha uwari gisuma kuba ari umuntu mushasha, zigisha uwahora ari kinebwe kuba ari umuntu akora cyane, zigisha uwahora hohotera abandi ko yahindutse akarokoka. Abandi dukeneye nabagira udukino teno kwita udusketch, bamwe bagira amafilme n'abakina, nabo nye tugomba ko batangura gukina ibintu birora kuri iyo Imbonakazoza. Abo rero nabo tubasaba ko bategura udukino duto duto kugira ngo nabo bashobore guhiganwa muri kino kintu cyo kwigisha abantu gutahura Imbonakazoza no kuba inkingi rero y'iyo Imbonakazoza. Ubuye kugira ku wa gatanu ho tuzoba twakira abantu banyu babiyandikishije, tuzoca tangura gutegura abo bantu rero intara ku yindi, hanyuma tugire preselection, turabe ko abantu bose biyandikishije bakwije d'abord ibisabwa, canke ko banditse canke bazokora ibijanye n'icivugo twashaka ko bazokorera ko cyane. Inyuma yaho rero amahiganwa atunganijwe yo mu ntara ukugukurikira ku itariki 16 z'ukwindwi muri Buhumuza, no kuvuga murazi ko dufite intara zitanu nini zagutse ubu. Abo muri Buhumuza rero bose bazoca bagenda guhiganirwa muri Ruyigi isaha 3 z'agatondo. Tariki 16 z'ukwindwi mugende guhiganwa, kuko bizobera ku mastade, ku bibuga binini vyagutse cyane, kubera ko komite abazoba batanga amanota cyane kuva mu ntara no kugira ku rwego bw'igihugu azoba ari umugwi presque umwe udahinduka. Nico gituma aya mahiganwa yo mu ntara atazobera umunsi umwe, kugira ngo abatanga amanota bagume ari babandi, kugira ngo hageze finale tuzorabe tuti twagiye muri Ruyigi n'ahandi twabonye ku by'ukuri ngene ibintu, donc ntihabemwo uruhushane. Hanyuma rero ku itariki 17 hazoca habaho Butanyerera nabo tuzoca duhurira Ingozi. Aha ibibanza n'ibindi tuzoca tubimamenyesha mu minsi kurikira, mugabo ni jise kugira ngo abiyandikisha babe baramenye ingene bitunganijwe. Naho nyene azoba ari saa 3 z'agatondo. Hanyuma tuvuye ngaho tuzoca tuja Igitega ku itariki 18 mu ntara yagutse ya Gitega. Naho nyece tugenda Igitega, ba bantu bose biyandikisha bagende guhiganirwa ahantu public, aho abantu bose baza kurorera ivyo birori. Hanyuma ku itariki 19 tuzoba tugiye muri Burunga Makamba, niho bizobera, nabo nyene azoba ari saa 3. Hanyuma ku itariki 20 z'ukwindwi tuzoba tugiye rero muri Bujumbura yagutse, bizocabera muri Bujumbura mairie, naho nyene isaha 3 z'agatondo. Muri ntara turonderamwe abantu 15 ba mbere. No kuvuga iki? Dukeneye umuntu wa mbere mu gucapa mu ntara, n'uwamukurikiye kugira kugira gatatu. Aho mu gucapa turaronsa umugwi w'abambere. Mu baririmbyi turakeneye uwa mbere mu kuririmba, uwa kabiri n'uwa gatatu. Mu mapoeme dukeneye uwa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Uwa mbere azi gukina neza, n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Hanyuma turakeneye nababandi rero batwenza abakomedi, abagira amakomedi bamwe batwenza, naho nye dukeneye uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Uwa mbere mu ntara tuzomuha miliyoni 3, uwa kabiri aronke 2, hanyuma uwa gatatu aronke umiliyoni 1. No kuvuga dutegekanya imiliyoni 6 kuri buri discipline, no kuvuga buri gisata cihiganwa. Bisigura yuko twategekanije miliyoni 30. Ayo mahera nayo abarundi baba hanze bakaba bariko barabitunganya neza cyane bikazanura. Abatwara ibihugu, abarundi baba hanze mu dasabwa bariko baraterera ku bwinshi kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Abazoza muri finale ni 5. Wa mbere mu ntara buri gisata ni wazoza ku rwego rw'igihugu. No kuvuga zaba dufise abantu 5, uwa mbere mu gucapa, uwa mbere mu kuririmba, uwa mbere muri poem, uwa mbere mu gutwenza abantu, n'uwa mbere mu gukina. Abo bazoca baza rero ku izina ry'intara baze guhiganwa
barabe ko iyo ntara yabo yoba iya mbere muri ino higanwa ry'inkingi z'imbonakazoza. Hanyuma rero uwa mbere ku rwego rw'igihugu urumva yuko azoba afise agashimwe keza cyane. Televiziyo Tanganyika.